Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Sangwe ikaze mwebwe mwese mwahisemwo gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi kuwa 18 mu Kakaro umwaka wa 2023 n'umunsi uhuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umuhisi Nelson Mandela yahoze arongoye igihugu ca Afrika y'Epfo. Umwe mu bitabiriye ibiganiro vy'Arusha byari bihagarikiwe na Mandela avuga ko hamwe yoramuka agarutse yocisha mwijisha abarundi muri rusange kuko iragiye abasigiye batari kurikije. Muri ano makuru muraza kumva ico Leonce Ngendakumana amwibukirako. Umushikiranganje Martin Teretse aragabisha abarongoye abandi mu rwego rwo hasi ko uzofatanwa igitoro mu gace aherereyemwo azoshirwa imbere y'ubutungane. Muri ano makuru navyo nyene twabibateguriye. Igice ca kabiri cano makuru nkuko bisanzwe ku misi yose ya kabiri kigizwe n'ikiganiro ubahuka. Uyu munsi tuza kugaruka ku guhungabana kw'ibikorwa bitandukanye bivuye ku cubahiro bamwe mu bategetsi bahabwa iyo bavuye hanze y'igihugu. Isayo gusa hari n'ayandi twabateguriye mu kanya idonido sangwe ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha nikaze duhereye amakuru mu gisata c'umutekano. Haratowe ikiziga c'umuntu w'umugabo mu gatondo ko kuri uno wa mbere mu mwonga mu Karira ugabura komine Ruhororo yo mu ntara ya Ngozi na komine Muhanga yo mu ntara ya Kayanza. Imbonera kure kumwe n'ubujejwe intwaro bari bahageze kare bari babambiye babuza uwo wese yifuza kwegera kuraba ico kiziga. Ivyo bikaba vyateye amakenga abanyagihugu kubijanye n'urupfu rw'uwo muntu atashutse amenyekana. Idonido na Onesime Dushimagize. Mu mwonga bita mu Karira ku rubibe rw'umusozi Rucamihigo rwo muri komine Ruhoro intara ya Ngozi n'umusozi Rushenza muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza niho hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo kuri uyu wa mbere. Abanyagihugu bashoboye kubona ico kiziga bakirabira kure, ariko abashoboye kubona umutwe wiwe bamwegereye bavuga ko wari uhambye mu masinde. Hari ku ruhande rw'umutumba Rucamihigo wo muri komine Ruhororo. Haba hasanze ikiziga c'umuntu w'umugabo yambaye ishati yera, akaba yambaye n'ijinisi, yambaye n'isipuresi, bakaba bari bamucambitse mu masinde ahantu bahawe bagomba kurima, umutwe ucitse mu bisinde ameze nk'uryamye ku maboko, mu yandi majambo ameze nk'uriko arasenga kurya ababikira basenga. Amakenga ku banyagihugu ni menshi cyane kucoba catumye Imbonerakure n'utwara umutumba Rucamihigo babuza abanyagihugu kuhegera kugira ngo bashobore kuraba ko uwo muhisi bomumenya. Abantu barabujijwe kwegera ku buryo batashoboye kubona mu maso hiwe, babuzwa n'Imbonerakure bakabuzwa n'umutware yari yashaka bashika umukoseye atwara umutumba Rucamihigo yitwa Ibana, kandi tukabona ko ivyo byose yabigize mu ntumbero yo kuyobya amatohoza. Kubera ibimenyetso vyerekana ko umutekano utari wose cane cane ufatiye ku maronda akorwa n'Imbonerakure zikekwa mbere ko ari zozoba zagandaguye uwo muntu, abanyagihugu basigaye batinya kugenda ijoro. Abenshi kuva isaha 2 z'ijoro baba bamaze gushika mu mihana iwabo. Nk'abo bishe uwo muntu urumva bakeka ko ari za Mbonerakure zirabya kizura, bakaca babona yuko vyoba vyiza kwicungera vyo kugenda ijoro babihagaritse. Ariko si ukuvuga yuko ngo hoba hariho itegeko rivuga yuko kizira kurenga saa 2 z'ijoro umuntu akiri mu gahinga, muga abantu kubwo kwicungira nibo bafata mwene ivyo ngingo. Amakuru atangwa n'abajeje intwaro avuga ko uwo muntu yamaze kumenyekana, naho nyine abamwishe bavuga ko bataramenyekana. Ku bw'ayo makuru umuhisi ngo yava muri komine Muhanga y'intara ya Kayanza. Onesime Dushimagize narimejeje kubica ku masonga. Leonce Ngendakumana umwe mu banyepolitike bagiye mu biganiro vy'Arusha
bihagarikiwe na Nelson Mandela avuga ko ico yibukira kuri Nelson Mandela ari uko atavugira muvumbi kumuvumba mu gihe bariko bararonderera amahoro uburundi. Mandela ntiyatinya kubwira ibihangange vyatwara igihugu ko bamwe ku ruhande rwabo ataco bamaze kubera barondera inyungu z'ubwoko bwabo. Igitsure ciwe rero cari catumye abarundi bamara imyaka bari mu gahengwe. Leonce Ngendakumana umwe mu banyepolitike yari mu bari ku murongo wa mbere mu biganiro vy'Arusha. Ntibumva adututsuko jewe na Perezida Buyoya hama agaca dusaba ibintu tukavyemera avuga ati ngaba abantu rero mubonye bashobora guserukira abantu bashobora gutwara ngaba rero abana bashinga barumva ivyo yaragize Abahutu n'Abatutsi yarabigize Abafodebu n'Abaporona yarabigira imigwi myinshi abivuko nyene kakabanza kagutuka hanyuma mugago bwo gukura kw'ikintu yakikubwirwa tucemera kubera ubwoba nukuri yagacagira ati nta bantu nzi nabonye bameze nkabo mu kumva ineza y'abanyagihugu. Mu Gifaransa rero sinzi ukuntu byita mu Kirundi ni visage du bâton de la carotte, ukoresha inguvu n'ukongera korosha hamwe akoresha inguvu dukorosha yadutuka guruko ariko mu nyuma yadukuye ko ibyo yifuza abagomba kudukura ko ibintu ngo bwaro bubi yabagomba kudukura ko ibyo yifuza. Rero novuga nti yari umuntu adasanzwe mu guharanira ineza y'igihugu n'abanyagihugu. Yaradufashije rero ayo masezerano akoresheje ubwo buhinga araterwa ko igikumu hanyuma arasigurwa ubu ariko araja mu ngiro. Abibaza ngo barayafuse ariko ntayo bafuse kuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rihagaze kuri ayo masezerano y'Arusha naho ryanditswe utariko hari mwene rushanye n'ayo masezerano. Uravye n'ivyiyumviro bikuru abantu bagendera ko biri muri ayo masezerano ngibi byo gusubiza hamwe abarundi, ngibi byo gushinga intwaro ya demokrasi mu Burundi, ngibi byo gushinga igisirikare n'igipolisi bidahagaze ku bwoko canke ku migambo canke ku ntara, ngibi by'ingene igihugu cyose no baje byose biranditse muri ayo masezerano. Rero novuga ko yadusigiye iragira ihambaye uwo muhisi Nelson Mandela, yasigiye iragira ihambaye Uburundi n'abarundi. Kuga Leonce Ngendakumana rero uyu munsi ari nka hamwe Mandela yogaruka yocisha mwijisho abarundi kuko bose basa nababaye abiyorobetsi. Leonce Ngendakumana asaba abarundi bose abari ku butegetsi n'ababurondera kwikubita gashi bakibuka iragi ry'umuhisi Mandela gukorera ineza y'abanyagihugu. Uti rero yogaruka yokora iki yotubwira iki yotubona gute bavuga ko turi bivume bavuga ko twavume ngira ko yo hafa cuvuga shaka avuga ati finalema ndacu mumaze abarundi murababe gito abarundi murababeshi murabiyorobetsi ati bamwe mwambwira yuko mwakumirwa imyaka myinshi mukishwa mukangazwa mukapfungirwa ubusa ucavuga ati unamwe nimwe mwirirwa murabikora mubikorera abandi akababwira ati narababwiye ko kwigungira ku butegetsi ukaguma ko wenyene ugatunga wenyene nta tunga riba ririmwo nta nezi birimo kuko urashobora kubita yotugaya rero yodusuzuga yodukengera aricyo gituma nosaba abarundi bose abari ku butegetsi n'abatari ku butegetsi kwikubita gashi kugira ngo iryo ragi twasigiwe n'umuhisi Perezida Nelson Mandela ryo gukunda igihugu ryo gukunda abanyagihugu ryo gukorera igihugu ryo gukorera abanyagihugu iryo ragi ribe ntabanduka abantu bave mu migwi y'amoko abantu bave mu migwi y'intara bave mu vy'amadini ubona ko acanamwo bave mu kwinubana bashire hamwe inguvu bafise bashire hamwe ubwenge bafise bashire hamwe uburyo bafise twubake iki gihugu kibi igihugu citeka guko Mandela yavyifuza kibi igihugu c'ubwugamo kuri bose kitubera umuvyeyi nkuko Rwagasore yigeze kuvuga ati shaka ko leta iba umuvyeyi wa bose kibe umuvyeyi w'abarundi bose ntidusubire kumva abantu bishwe cyangwa bangajwe cyangwa bapfunzwe kubera ubwoko bwabo n'ivyumviro byabo ntidusubire kumva abantu bazira igitsina byabo bazira ivyumviro byabo kuko tubibona uko aho niho tuzoba turiko turakurikiza twubahiriza iragi twasigiwe n'uwo muhisi Nelson Mandela kuko yavyipfuriza abarundi akavyipfuriza n'ibihugu byose n'abanyagihugu bose bo kwisi.
Tukivuga ibijanye n'uyu munsi mpuzamakungu wahariwe Nelson Mandela, urunani rw'abashingwamanza baburanira abakorewe ivyaha bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha Kavibe mu mpfunyapfunyo y'igifaransa rurashira ahabona amabi atandukanye ajanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu abandanya akorwa mu Burundi mu gacerere ntangere kabarongoye igihugu. Mu rwandiko rwashizwe ahabona kuri uyu wa 18 mu Kakaro umunsi mpuzamakungu wahariwe Nelson Mandela yahoze arongoye igihugu ca Afrika y'Epfo, urunani Kavibe rumenyesha ko imiryango iguma yuguruye kuri abo bose boshaka kugwitura kugira rushobore gushikana ibirego vyiza mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha. Kurikire umushingwamanza Gustave Nyonzima arongoye urunani Kavibe. Uwo munsi mu guha iteka Nelson Mandela yahoze atwara igihugu ca Afrika y'Epfo huriranye mu Burundi mahoro kwigenga bibuze mu gihe mu Burundi abantu afise ubwoba bw'ingene babaho mu kudashikiriza ivyiyumviro vyabo bakaburagizwa mu vyabo. Rero igihugu c'u Burundi urabona ko ubu agateka kazina muntu katubahirijwe, ubukene bwugarije igihugu. Uravye kuva intwaro iriho ije mu Burundi urabona yuko atakintu c'icizere cigeze kiboneka mu vyerekeye kugwanya abagirizwa ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Abantu bagipfungirwa ubusa, aha twoshobora kubaha uburorero bw'abantu bapfunzwe nka Emilienne Sibomana uheruka kurekurwa, umunyeshure Christelle Ndayishimiye, umenyesha makuru Florian Irangabiye, muganga Christophe Sahabo, Clement Nkurunziza, eka n'abandi. Abantu bagenda amazima yongo, abicwa bacaguwe, ico twokwita assassinat ciblé, ababorezwe igufa, abanyagu ivyabo rukomba amazi. Ni ibintu ubona ko mu Burundi vyamaho kandi ugasanga bikorwa cane cane ku batavuga rumwe na leta canke uwo wese yoba afite ivyiyumviro bidahuye n'umugambi uri ku butegetsi. Ni ibintu rero bitwereka yuko agateka kazina muntu mu Burundi katubahirijwe kandi kaguma gahungabana, nkuko na rapporteur spéciale ku Burundi yabishikirije itariki 6 z'ukwindwi muri uno mwaka. Butungane butigenga bukoreshwa mu gufata no mu gupfungira ubusa abo bose batavuga rumwe na leta. Rero muri Kavibe ico tuvuga nuko hama havugwa amajambo meza yo kugwanya ivyo vyose agateka kazina muntu ngo kubahirizwe canke ubutungane bukore, ariko bigaherera mu majambo. Tukabona yuko ukudahana ari byinshi cane mu gihugu c'u Burundi, uhereye no kubatwara hagirizwa sesagurwa gitunga rya leta, mu ndonera kure zirigwa zirica abantu zagirizwa mabi y'agahomera bunwa, eka n'abantu bari mu nzego z'umutekano. Muri Kavibe tuvuga yuko tugumye twuguruye imiryango kuri uwo wese yoza twituye kugira tumushikiririze amadosiye yiwe mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha, kandi duhamagarira abarundi kuguma badoma ko rutoka ivyo vyose bitagenda, tugahumuriza imiryango ko butungane buzoteba bukaganza, kuko ivyaha vyakozwe kuri bo ni ivyaha bitagirirwa ikigongo bidahanagurwa. Mu butunzi naho ivyo kwiyunguruza vyabaye amayobera mu buraruko bw'igihugu, ivyo byose bigaterwa n'ubukene bw'igitoro. Kubiyunguruza n'imiduga isanzwe ibiciro vyaduze kuva ku ncuro 3 gushika ku ncuro 4, nayo kubiyunguruza n'imiduga y'amashira hamwe bimwe bita amagence mu rurimi rw'igifaransa bikaba naho bigoye kubera iyo miduga haraho iboneka canke ntiboneke, naho bobo muri rusangi atagiciro badugije. Izo nizo na Elvis niyo mwongere. Abanyagihugu bava mu ntara ya Ngozi bakenera kwiyunguruza baca mu zindi ntara bavuga ko muri iki gihe bitaborohera mu bijanye no kwiyunguruza. Kubwa abanyagihugu ngo ahenshi ibiciro vyaraduze birenze urugero, hamwe mbere bikaba vyaduze inshuro 4 ugereranije n'igiciro cari kihasanzwe. Kuva Kayanza Ngozi birahinduka, ariko usanga ari 5,000, ariko usanga ari 10,000, ariko usanga ari 10,000, ante ko ntafadilite ihari. Kuva Ngozi uje Bujumbura uriha mu 15,000, ariko uva i Bujumbura uja Ngozi uburiha hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 40. Urumva kugenda icyo kimwe no kugaruka, ibiciro byariyongereye inshuro 3 aho zine. Kubiyunguruza bakoresheje imiduga y'amashirahamwe azwi aho nyene mu ntara zo hagati mu gihugu bavuga ko ibiciro bitaduze, ariko imiduga ikaboneka gake, niyibonetse ngo ibijanye no kubahiriza amasaha vyaribagiwe. Nta biciro byo kwiyunguruza byose bihinduka, ariko kugira uronke imodoka ku magence biragoye. Urashobora kuyitabuza nk'itike ya 200
canke saa yine wari uzi ko uca ugenda ariko kubera ikibazo c'ibitoro ukaza kugenda ku mugoroba ikindi naco uragenda gusabuza itike ugasanga nta modoka zihari nabone bataburira itike bamaze kuronka amamodoka kubera ntibaba bazi neza ko baza kuronka ibitoro no kubiyunguruza n'amapikipiki naho nyene ubukene bw'igitoro bwatumye ibiciro biduga ahenshi vyagiye biduga kuva ku mafaranga 500 gushika ku 1000 noneho ku bw'abanyagihugu n'abakoresha amakinga nabo nyene badasanzwe bakenera igitoro bahavuye bafata ingingo yo kuduza ibiciro ahenshi naho bikaba vyaduze inshuro 3 zirenga. Urakoze Elvis niyo mwungere mu ntara ya Cibitoki naho ikena ry'igitoro ryasubiye kuba ndanse muri komine Rugombo abanyagihugu baho na cane abakora umwuga wo kunguruza abantu bavuga ko ubuzima busa n'ubwahagaze kubera ikena ry'ico gitoro kuko hasigaye haboneka icamagendo naho nyene bigoranye. Eric Niyonzima Yisho miduga muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoki bisa naho itagikora kuko isigaye yirirwa itondeye igitoro ku mastation arivyo bibanza kidandarizwamo abanyagihugu baho bamenyesha ko n'abasanzwe batanga ico gitoro kuri ayo mastation nabo nyene ubwanwa bwafutse umunwa kuko birirwa bicaye babuze ico bakora uyu numwe mu banyagihugu baho yiganiye RPA uko bimeze igitoro cyabuze cyane mu ntara ya Cibitoki nka yose ibesa zibazo nta musara gusangana igitoro abapolisi nyene baba baraho nabo nyene bazimara nyene bicaye ko bategereza batazi umunsi n'isaha patrio babareba simuzi kandi yaje muzonkirito imodoka ziraza zigatonda kuri sitasiyo asa ku mugoroba imodoka dusoka kibazikura zitaha kandi muhesu babatondeshe batazi uko igitoro cyangwa batubise n'agakuru yuko igitoro gishobora kuboneka igitoro cyabuze ubuzima bwanjye nuko butagutondeye zimwe mu ngaruka zivuye kuri iryo kena ry'igitoro nazo zikaba zatanguye kwigaragaza abanyagihugu bagatanga akarorero kwiduzwa ry'ibiciro vyo kwiyunguruza aho amafaranga yo kwiyunguruza yagiye arikuba kabiri canke karenga ugeranije nuko vyahora urabona nk'ako vyerekeye igitoro iyo kibuze ibintu byose bica biduga ibirego urabona nko kwiyunguruza ahantu usanga tugendera i Bujumbura kuri probox amahera 5,000 ubu ni ukuri jenaye muri parikingi mu mwanya byari 15,000 tukaba twavuganye kandi n'umushoferi asanzwe akora nyene Bujumbura Rugombo aho yageze ejo kuri Kotebu aheze kumbwira yuko kugira kuva muri ville uja Maramvya atari 5,000 ntabwo baronka imodoka. Isoko ryacu mu bakora akazi ko kunguruza abantu mu ntara ya Cibitoke imenyesha ko hari igihe abadandaza ico gitoro bishika bamwe muri bo bakabarangira iyo ugikeneye cyane ashobora kukironka mu buryo bwa magendo. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka mustaneri wa komine Rugombo kugira gishikiriza kuri ivyo. Tugukengurukire nawe Eric Niyonzima hagataho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi aratunga gatoki bamwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi hamwe n'abajejwe umutekano kuba bafashanya n'abakora urudandazwa rwa magendo y'igitoro. Martin Niteretse ivyo yabivuze kuri uyu wa mbere mu nama yagiranye n'abarongoye intara hamwe n'inyamiramabi zirongoye uturere dutanu tugize igihugu. Uwo mushikiranganje yagabishije abo barongoye abandi ku rwego rwo hasi ko igitoro kizofatwa mu buce abo barongoye abandi barimwo bazoca bafatwa bashikirizwe ubutungane. Kurikire Martin Niteretse umushikiranganje w'intwaro hagati umutekano n'iterambere rusange. Kuri bi rero by'igitoro cyane cyane twasanze ko hariho ikibazo aho abajejwe intwaro rwo hasi ukuvuga abakuru imitumba cyangwa amakartier banyumba kumi n'abandi abajejwe inyamiramabi muri utwo turere abashefu de zone n'abashefu de poste mu gipolisi ko nabo nyene umenga ntibibaraba cyane cyane kuri ikibazo c'igitoro aho dusanga mu makartier twanababaye cyane twasanze hari n'imodoka zimaze gusha kubera ivyo byo kuvidura ibitoro nyene n'amazu amaze gusha twasanze ko hariho gufashanya icaha hagati y'abo bajejwe intwaro urugero rwo hasi kuvuga chef de quartier cyangwa umukuru w'umutumba chef de zone n'abandongoye igipolisi muri ako karere twasanze ko hariho gufashanya icaha kwa tuzosubira gusanga tukagifata ibyo bitoro mukuru w'umutumba atabitubwiye mukuru wa quartier atabitubwiye chef de zone atabitubwiye ko bose bazofatwa bose nk'inkozi z'ibibi baca bajanwa bakorerwe dossier mu butungane. Iyo ingingo tufashe kandi ni ntabanduka mu vyumve abene gihugu mushaka kwikingira no gukingira abatwari banyu mwe wese yirinde kujana ibitoro muhira mu mabido cyangwa mu bibuni cyangwa mu bindi bipagaje.
Ikigega c'isi FMI caraye cemeje ingurane ingana n'imiliyoni amajana 271 z'amadolari zizohabwa Uburundi mu kiringo c'amezi 38. FMI imenyesha ko ayangana imiliyoni 62 n'ibihumbi amajana 600 y'amadolari ahabwa leta y'u Burundi buno nyene. Ayo mafaranga ngo azofasha mu bijanye no kugabanya ingaruka z'amadeni, gutunganya ibikorwa byo kuvunja hamwe no gutsimbataza ukwisununura k'ubutunzi kudakumira. Iyi muriko murakurikira ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanya. RPA Mu gisata c'imibano naho amezi hafi 3 hatamazi baronswa nibwo buzima bamwe mu banyagihugu ho muri quartier ya Kamesa ni muri zone Musagiri mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko babayemwo. Muri kino gihe abo banyagihugu basaba ko ababijejwe bo bafasha bagatorera inyishu ico kibazo. Dani Claire iratwumva adushikane ku Musaga. Muri quartier ya Kamesa aho bita Kamesa ko hepfo muri zone Musaga abanyagihugu baho baganiriye na RPA bamenyesha ko bamaze amezi arenga 2 bataronswa amazi bitaye ko nkuko babandanya babimenyesha ngo n'utwigoro twari twakozwe ngo baronka amazi ntitwagize ico dushikako. Turamaze amezi arenga 2 n'inusu tutaronka amazi. N'amezi 2 n'inusu harigeze gucamwo rimwe araza ariko ntitwarose twese amaze umwanya rumara. Mu kwezi guheze harabishamwe babita amazi wota biraza kwimba y'amazi yimba mu kuzimu kugira ngo riduhe amazi mekazi baraduha n'amaborobine pibike 3 kugira ngo tuze turavoma ariko bahejeje kuyimba bavuga ko bagiye kuyapima basanga ari n'ivyunyunyu bitabereye kunywa kiremwa muntu rero barayugara. Abanyagihugu bashikiriza kandi ko ibihe bitoroshe muri ino minsi imvongo nuko n'uburyo bahora bakoresha mu kuronka n'amazi na makenya butagishoboka. Nta kinga birekwiwe guhunitsaho ikirere nta moto nta gitoro. Igitoro rero naco tudufaje kahita twari na nata bagakota amatagisi bakasoma tukagenda kuyavoma amazi ari nta kintu na kimwe dushobora kwikora atari ubuzi kanyosha usanzwe busa nabi nibara ku muteme mu gihe aho ruguru muri irara amazi ahari nibarabe bakuma bavuga dukore ibishoboka vyose duterere mugabo amazi aboneke. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka bo mu gisata kijejwe gutanga amakuru mwishirahamwe Regidezo kugira bagire ico bavuze kubisabwa na bamwe mu banyagihugu bo muri quartier ya Kamesa. Dani Claire iratwumva urakenuye. Duhereze amakuru ku kiganiro ubahuka. Mu kiganiro ubahuka cyo kuri uyu wa kabiri tuza kugaruka kwihungabana ry'ibikorwa vy'abanyagihugu riva ku bategetsi bababuza gukora bakabajana kwakira abanyacubahiro mu gihe baba batahutse bava mu makungu. Kumwe n'abatumire bacu turaza kurabira hamwe ko ivyubahiro bihabwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu biri ngombwa. Ikiganiro ubahuka mugishikirizwa na Onesime Dushimagize. Ubahuka. Hageze iminsi humvikana imyidogo mu banyagihugu ko bazo gukora imirimo yabo ya misi yose kugira ngo baje kwakira abategetsi bavuye hanze y'igihugu mu ngendo z'akazi canke kuzana ubushimwe. Akaroro ka hafi nako mutambukanyi w'umukuru w'igihugu iyakigwa giwe ritakiriwe neza n'abanyagihugu aho ubuzi butandukanye bw'abikorera ivyabo bwahagaze bakajanwa ku nguvu kumwakira. Mbega uko guteshwa akazi bigirirwa abanyagihugu vyoba bifise ingaruka izihe haba ku iterambere ry'umunyagihugu canke ry'igihugu muri rusange. Mbega umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe vyari ngombwa ko iyakigwa giwe rihungabanya ibikorwa vy'iterambere. Frederic Bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba narongoye urunani sefo ahosha Jehove bigira icegera c'umukuru w'unanirwa abarundi b'intungane hamwe n'umushinga wa manza Janvier Bigirimana niho batumire baza kudufasha gucigira nini ivyo bibazo. Kuri mikoro muri kumwe nanje Onesime Dushimagize ndabahaye ikaze. Ku munsi wa gatatu heze aho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yaramutse ava mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhabwa agashimwe. Ibikorwa vyarahungabanya mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu batwarwa ku nguvu gutegera uwo mukenyezi. Ibi bikaba bitakiriwe neza na bamwe n'abandi. Frederic Bamvuga inyumvira yahoze yicegera c'umukuru w'igihugu avuga ko ibintu biriko biraba mu Burundi birenze urugero. Afatiye ku vy'ubutegetsi bukora
kandi bihonyanga ibwirizwa shingiro. Avuga ko vyoba biva kuri kahise kabo batwara igihugu aho babaye igihe kinini mw'ishamba ata amategeko nk'ibwirizwa shingiro bagenderako. Murakoze nukumbaza iki kibazo kijanye nuko kusaba abanyagihugu ko baza kwakira ku kibuga c'indege umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Muti muvyumva gute? Ku bwacu nibaza ko ari ibintu by'indenzarugero, kubera ko mu mategeko y'igihugu mu bwirizwa nshingiro bavuga umukuru w'igihugu, ntibavuga ko umukuru w'igihugu acazana n'umutambukanyi wiwe mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Ivyo rero ni ibintu kwakirwa, guherekezwa, kugirirwa ibirori mu bisanzwe ni ivy'umukuru w'igihugu, si ivy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Rero nibaza ko ibintu turiko turabona uyu munsi ari ibintu biva mu ngendo zari zimenyerewe kandi atanaho usanga byanditswe mu mategeko, kubera ko usanga muri rusangi intwaro y'ubu itwara abarundi nkuko yo yiyumvira mugabo itaravye biba vyanditse. Ngirana ingendo bamenyereye kuva kera, kuva bakiri mw'ishamba aho nta bwirizwa nshingiro baba bafise, bagira uko bavyumva mu mitwe wabo. Ica kabiri nuko uyu munsi uravye ubukene abantu barimwo, udukorwa abantu baba barimo kugira ngo bashobore kubaho, kubasaba ngo bate imirimo baze gukora ico gikorwa, nibaza ko by'ukuri biba birenze urugero, bitabwirizwa gukorwa mwene uko. Avuye kuronka agashimwe ni vyiza, abiwe bomwakira, mugabo we bomwakira, hanyuma agaheza akagashikana mira ko agashimwe afata igihugu n'agashimwe kiwe. Igihugu nta kizohinduka ngo nukubera ko umuntu aronse ku gashimwe, kandi ivyo bintu bakamuhereye si ibintu nk'abarundi bashobora kuvuga bati umurundi wo mu Kirundo, wo mu Cankuzo, mu Cibitoke bavuga ati turazi igituma aronse ku gashimwe. Rero nkavuga nti inkurikizi mbi ni yamwe nivyo ni gufata abantu bari basanzwe bakabagira ibihangange, bakibagira nuko ari n'abantu, bimwe bita mu Gifaransa culte de personnalité, bituma abantu biyibagira. Ndetse muri kahise k'ibihugu byinshi twagiye tubona bigira ingaruka mbi mu buzima bw'igihugu. Iyo bamwe bamaze imyaka myinshi ku burongozi usanga bavuye mu buntu bwabo bakagenda mu bundi buzima wifata kumenga abantu nk'abandi. Rero ndipfuza ko mu bibazo bihanze igihugu n'ibyo bitojamwo, kubera ko ntaco bifasha n'uyo muntu yibaza ko biriko biramufasha, ntaco biriko biramufasha, azobitegera atakiri muri ayo mabanga. Murakoze. Mu runani rw'abarundi b'intungane bavuga ko iyo ngendo y'abategetsi b'igihugu ari ingendo yashaje. Jehove Nibigira icegera c'umukuru w'urwo runani avuga ko iyo ngendo ituma igihugu kihahombera, kandi n'umunyagihugu asanzwe afungura kubera yisumyemwo abafatiwe amaboko mu mugongo. Bwa mihoho iyo n'ingendo yashaje, n'ingendo twatumenyereye kera ku migambwe imwe imwe muri Afrika, ariko ubu munsi rero tugeze rero si hahandi abanyagihugu bigwa ku mabarabara bakwiye kwirirwa bariko barakora ahubwo akazi, bakora imigambi y'iterambere. Hanyuma ashaka binaco nuko nk'inyifato y'umukuru w'igihugu uyu munsi aho usanga ariko arafata abanyagihugu biza kubarabara, kandi amaze imyaka 3 ameza yo hoja ukayivi yatandukanye n'imvugo yiwe. Rero uyu munsi rero iyi nyifato irafise ingaruka mbi ku iterambere, haba ku banyagihugu cyangwa bakora akazi ka leta canke ugwaruka cane. Ndabona yuko nk'iyo abanyeshuri bari ku mashuri barashobora kubakora ku mashuri bagenda bahora ku mabarabara barindiriye umutegetsi uca nkuriya. Bituma yuko rero ico gihe nk'imigambi amaprograma yatekanijwe ntabaki agiheze umwanya yatekanijwe, ama kandi yatuma habaho n'agahombo kanini gose, kubera nk'iyo umuntu yikorera twiwe amaze amasaha 3 canke 4 atariko arakora biratuma ahomba y'amatagisi y'amakori ntabakibonetse. N'agahombo rero usanga dushobora guhomba amamiliyari n'amaridi menshi, kandi uyu munsi kiri ibihugu vya mbere byo kw'isi bikenye. Ari mu bivuze yuko rero ari abantu babayeho ku munsi abo kubera agiye guca ingero, abo kubera agiye gukora kijanye kiriya kishobora kumwinjiza uwo munsi. Rero iyo amaze amasaha 3 amasaha 4 agahomba ku muryango wiwe, ni gahombo bashaka no kugihugu kubera ivyo kuko ntiba gikozwe. None nk'umuntu baharura ivyo urundi bwahombye ku munsi wa 6 acaba naho gashimwe kabonetse kahawe mutambo w'igihugu, yosanga ari bihe
byinshi nta muntu yase yuko agashimwe gatangwa agashimwe ibiza igihugu ni byiza kuba yakarose ariko iyo bitaje bifasha mu iterambere ashobora ko birafasha umunyagihugu ariko umunsi akeneye kwiteza imbere akeneye gukora kugira ngo ashobore kuronka ingene ashobora kubaho. Kubw'umushinga wa manza Janvier Bigirimana ngo ntibyumvikana ingene naduka abarundi baba bafise baja kudutsa badusesagura ngo bagiye kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ahavuga ko ivyo vyubahiro bashaka kwerekana ko bafise abarundi basanzwe babizi bitari bikwiye gutuma ubuzima bw'igihugu buhungabana bigateza uruhombo abarundi ubwabo. mu gihugu ca mbere gikenye kw'isi nk'Uburundi ntivyumvikana ingene abantu bata umwanya wo gukora kugira ngo bashobore kurondera ibishobora kuduza ivy'ubutunzi bishobora gutuma umwimbu wongerekana ugasanga abantu bariko baja guta umwanya n'uburyo bw'igihugu babusesagura kugira ngo bashobore kwakira umukenyezi w'umukuru w'igihugu. Twibaza yuko nk'uko n'ibindi bihugu bibikora abakenyezi b'abakuru b'ibihugu nivyo bafise ivyubahiro vyabo kandi birumvikana, ariko nta mvo n'imwe yotuma imirimo y'igihugu ihagarara, nta kintu cyotuma abakozi ba leta canke uburyo bwa leta bukoreshwa kugira ngo imirimo ihagarare ngo bagiye gutegera umukenyezi w'umukuru w'igihugu. Kira noneho hari n'ibibazo vyinshi abantu bibaza kandi vyumvikana, mbega iyo tubonye umukenyezi w'umukuru w'igihugu yagiye ari kumwe n'abantu bamuherekeje baba b'umuryango iwe baba abakozi ba leta, ubwo ntibishoboka ugasanga abo bantu bariko bakoresha uburyo bw'igihugu kandi nk'iyo yagiye gutora agashimwe. Twibaza ko ivyo ari ibintu bitegerezwa gukorwa ku giti ciwe, atari ibintu vyatezwa gukorwa ku rwego rw'igihugu, kuko nta mabanga azwi tuzi afise yo guserukira igihugu, kiretse rimwe rimwe iyo ari ibintu navyo biba vyateguwe ugasanga bishobora kuba vyumvikana, mugabo ibintu vyo kuja gutora agashimwe ugasanga abantu baciye bahagarika akazi, abantu n'abariko barakora barababujije gukora, haba abikorera utwabo canke abakorera leta. Twibaza yuko mwe n'iyo ngendo yohagarara, abantu bagaca bugufi bakamenya ko turi mu gihugu gikenye, igihugu abantu bateza gukora byo gusesagura ubutunzi bw'igihugu ngo bariko bakira umufasoni w'umukuru w'igihugu. Twibaza ko bigenza bukeya ivyo vy'ububahiro, ntarinda kuvyemeza abarundi ku nguvu, arabifise ngaho gusesagura itunga ry'igihugu. Twibaza ko bitumvikana gatoya. Mbega none ibi birori bitegurirwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu vyoba bikenewe cane? Jehova Nibigira avuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu atana hamwe avugwa mu ibwirizwa shingiro rya leta y'u Burundi kandi iryo tegeko rikuru ry'igihugu. Aha akabona ko ivyo birori ategurirwa biba binyuranye n'amategeko, agasaba ko iyo ngendo yohagarikwa. Ikinaco nuko uyu munsi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yihaye ikibanza kidashingiro bitamuha, kubera nta na hamwe mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi usanga hariho ikibanza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu na hamwe. Bivuga yuko rero uyu munsi rero iyo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yahagaritse ibikorwa vy'akazi mu gisagara ca Bujumbura canke n'ahandi hose binyuranywe n'amategeko y'igihugu cane cane bwirizwa shingiro, kubera bwirizwa shingiro shingiro ry'intwaro mu gihugu cyacu cyo cane cane mu Burundi. Nico gituma rero uyu munsi rero tumanurana nuko iyo ngendo yahagarikwa kugira ngo n'ivyaba bikenewe yuko mu gihugu canke undi muntu cane cane ba mu ntwaro baza kwakirwa, yakirwe atagiyemwo igisura, atagiyemwo agahotoro, hagende abashaka bavuga bati uyu munsi kuri gihugu baza kuva hanze rero bafise akanya baje kumutegera kandi bagende bavyumvamo, bagende banonokewe. Hajya rero kesha nabo genda kubera atakundi vya kugenda bagenda ku nguvu yakugara akabutike ciwe canke ibiro vyiwe, kubera atakundi yogira, kubera atinya igisura, atinya amande ashobora kumuca. Dusa n'abasozera kino kiganiro, umushinga wa manza Janvier Bigirimana avuga ko atavuga ishobora gutandukanya umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe. Ivyo akabivuga afatiye ku kugene uwo mutambukanyi yitwara. Ati n'akamaramaza kuko wogira ngo Burundi bufise abakuru b'ibihugu babiri. Avuga kandi ko ivyubahiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bitari bikwiye guhungabanya ibikorwa, agasaba nawe nyene ko iyo ngendo yohagarikwa. Hari ibintu vyinshi vy'akamaramaza bikorwa n'umufasoni w'umukuru w'igihugu, na cyane ku kuntu yingenza, ufatiye ku kuntu ivy'igihugu bitunganije cyane cyane inzego za leta. Aho uno munsi dusigaye tubona uwo mengo igihugu gifise umukuru w'igihugu yitwa Evariste Ndayishimiye, hakaba n'undi mukuru w'igihugu bakorana yitwa Angeline Ndayishimiye. Twebwe ibyo biradutangaza. Icambere uravye
ibintu bamugirira vy'ivyubahiro bijanye n'amaprotokole dusanga umenga igihugu uwo mirongo itwarwa n'abantu babiri ivyo navyo bikaba bidashoboka kuko umuntu yatowe ko umukuru w'igihugu ni Varisito Ndayishimiye ibi bintu bamukorera vy'ivyubahiro ubundi birazwi yuko umukuru w'igihugu ari umuntu w'icubahiro umufasoni wiwe ni umuntu icubahiro kiba kizwi umugabo kirazira yuko umufasoni w'umukuru w'igihugu yivanga mu mabanga y'umukuru w'igihugu bisigura yuko iyi ngendo yuko imirimo ihagarara abakozi ba leta bagahagarika ivyo bariko barakora ngo bagiye kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ibi n'akamaramaza ntaho vyakabaye kuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ivyo vyubahiro afise ni ivyubahiro bitatezwa kuza bihungabanya imirimo y'igihugu ari naco bituma rero dusaba yuko imwe n'izo ngendo zoza zirahagarara hakubahirizwa imirimo n'ingene z'igihugu zibirana. ni kuri ivyumviro bishikijwe n'umushingwamanza Janvier Bigirimana dusozereye ko ikiganiro ubahuka c'uno musi ikigabane cyari gishimikiye hanini ku kurabira hamwe ingaruka z'ihungabana ry'akazi mu Burundi bivuye ku kuja kwakira abategetsi baba batashe bavuye mu makungu. Mwumvise ko guhora bakura abarundi bari ku mirimo yabo itandukanye ngo baje kwakira uyu canke uriya bihungabanya iterambere ry'igihugu n'abarundi. Mwumvise kandi ko ivyubahiro bihabwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bitari bikwiye guhungabanya ubuzima bw'igihugu ubona ko abarundi basanzwe bazi neza ko ivyo vyubahiro babifise. Dushimire abatumire bacu batuganiriye, shimire namwe mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro. Onezime dushimagize nakibashikirije ndabasezereye fuiza kororaniko naho butaha. Ubahuka. Urakoze Onezime dushimagize aha niho amakuru twari twabateguriye agarukiye nkengurukire bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije kuyatororokanya ntibagiye abari mu buhinga bw'ivyuma mwebwe mwese mwaduteze yompi mwakoze Marie Ange irakoze nije twari kumwe kuri micro ndabike banuye Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi n'agahwane.